ukwizera kwacu niyo nsinzi yacu, Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Ubundi bwo turumva intsinzi, kugira habe intsinzi haba hari ikintu cyatanguye kuba. Haleluya. Ntihashobora kuba intsinzi atakintu kizana intsinzi cyabayeho. Ibitwaye kugira ngo twongere tube hagati muri mwebwe, twongere dusangire amajambo y'Imana. Dushima Imana rero ko yabanye natwe, kandi dushima ko Imana itwaye kugira kugaruka mu muryango, mu ishengero, mu gihugu. Turamahoro mufasha tubikomere Imana yacu abacu neza. Haleluya. Rero turabaramutsa, twadusanzwe mw'ishure ariko imirimo ya misi yose kubaca Imana twakorana muri Parang Church. Rero nabo barabatasha nk'Imana abahumugisha. Haleluya. Ukwizera kwacu niyo nsinzi yacu, Imana yacu nihimbazwe. Haleluya. Ubundi bwo turumva intsinzi, kugira habe intsinzi haba hari ikintu cyatanguye kuba. Haleluya. Ntihashobora kuba intsinzi atakintu kizana intsinzi cyabayeho. Kandi muri buno buzima tubayemo tugenda tubona intsinzi, cyangwa igihe tutabona intsinzi tugenda tubona kunanirwa. Ariko nimba hari ikintu kiryoshe no kubona intsinzi mu buzima bwawe, Imana yacu nihimbazwe cyane. Haleluya. Murabona hari abantu bazi gusenga iyo baronse intsinzi. Amen. Haleluya. Abo bantu n'abakinnyi b'umupira iyo batsinze hewe. Ariko rero hari n'abandi iyo batsinzwe hari abatariye, hariho n'abandi iyo batsinzwe bati kugira ngo sitati zabo zica zizima, muzorabe bari Korea yari yatsinzwe usubira kumubona niyo yashize ka sitati mwihangane imihoruko. Sasa none ndabonagana abo bantu barazi gusenga icyo bita intsinzi. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Ariko mu buzima bwacu bwa Kristo tubayemo, mu buzima bwa misi yose, intsinzi no kunanirwa n'ibihe bibiri bigendana, kandi byaba biri hejuru yacu kugira ngo bigaragaze ubuzima bwacu. Ariko bwatura ukunanirwa kube kure ugendere mu ntsinzi misa ya Yesu. Ntitujye tuvuga ngo ibibazo dufise ngo nabo tubana, ibibazo dufise nitwe. Imana yacu nishimye cyane. Haleluya. Bibiliya ivugira agataka bihora Imana y'Abisirayeli, amubwira ngo Mana ndakwinginze ikintu cya mbere umugisha. Haleluya. Bwira Imana yakamugisha. Haleluya. Burya umugisha utamutekeye ibintu byinshi. Haleluya. Burya turavuga kuvuga ngo twatuye umugisha. Burya ijambo ry'Imana iyo rivuze umugisha riba ritekeye ibintu bine. Ndakwifuriza ibyo bintu bine kubicakira ukabigendera bikakubera intsinzi mu buzima bwawe. Haleluya. Iyo Imana ivuze ngo iguhaye umugisha, ikintu cya mbere iguhaye amagara meza. Biramuneza abantu Imana iguhamagara igukize indwara zose, igukize ibibazo, iguhe gukomera. Iyo Imana ivuze umugisha itanze amagara meza. Iyo mbese yari umuntu ataboneka adasobanutse, yari umuntu aboneka adafite indwara mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ariko Imana ivuze ngo guhaye umugisha ibintu bindi biguhaye, niba utarabishika ku mugisha w'Imana n'uruzura, unigane muri ano masengesho, Imana iguha intsinzi muri ibyo bintu bindi bigendereye. Iyo Imana ivuze ngo iguhaye umugisha, iguhaye amagara meza. Iyo Imana ivuze ngo iguhaye umugisha icya kabiri, haleluya, mu rubyaro, ubwira mureza we mu rubyaro. Abantu bava mu muryango ugasanga umuryango umwe warahonye. Wamubaza se ntagira, wamubaza nyasenge ntagira, wamubaza se wabo ntagira,
jewe mama ngo yabwiye twavukiye mu bwiza mu nzu ya chambre na salle iyo akaba ariwe identification y'amuntu avuka mugabo niwe umugisha Imana itanga haleluya ni uvyara banyuma nagomba nababwire ngo ubwinshi bw'umuryango n'izo nkomezi zabo ntibaze kubwire ngo hari umugisha mukuru nyakanga